Subiye kubaramutsa mweba mwakira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa kuri politike, aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'ayandi yose mamwe aranyejejwe turayatohoza amaze tukabaha idonido. Nizere ko we kurikirana imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abakenyezi batatu baranze amakuru yo mu ndwi iheze ni ibihe byigwa twakuramo? Angeline Ndayishimiye aterura imfashanyo y'igihugu akayijana mu mahanga. Inkuru ivuga ingene umupfasoni w'umukuru w'igihugu yateruye imifuko 1000 y'umuceri akayirungika muri Guinea Equatoriale yaravuzwe cyane. Icatangaje abarundi ni ingene uwo mukenyezi asohora imfungurwa kandi Perezida Ndayishimiye we yita ibijuju abarundi basohora hanze imfungurwa maze mu gihugu hagasigara inzara ibiciro bikaduga. Ikindi cyatangaje rwose abarundi nuko umuceri avuga ko waje ku imfashanyo itanzwe n'Ubushinwa ukaba waje gufasha abakene barembejwe n'induga y'ibiciro mu Burundi. Aha abarundi bakibaza ingene hatangwa imfashanyo ikajanwa mu mahanga abo igenewe batarayibona. Iruhande y'ayo mashavu yumvikana hariho ibindi bibazo bikomeye bikwiriye kubazwa hano kandi bikwiriye kwishurwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu naho baguma bica amatwi. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu nta butegetsi na bumwe amategeko amuha, none ahurira hehe n'imfashanyo amakungu aha Uburundi? Ko imfashanyo yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe gufata mu nda abarundi Emerede Sabushimike yoba ari we yahaye izo mfashanyo Angeline Ndayishimiye ngo azijane hanze? Umushikiranganji yoba yabonye abanyagihugu ba Guinea Equatoriale aribo bakwiriye gufashwa imbere y'abarundi? Ingingo nk'iyo umushikiranganji yoba ayifata wenyine? Mbega mu gihe imfashanyo y'igihugu ikoze ibyo itarigenewe ntihaba hakozwe ico mu Gifaransa bita détournement? Haravugwa cyane ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu yoba ari we aha amategeko abashikiranganji bamwe. Angeline Ndayishimiye yoba ari we yategetse Emeride Sabushimike gutanga iyo mfashanyo y'u Burundi ngo ije hanze? Mbega umushikiranganji wa mbere yarabimenyeshejwe aratanga uruhusha kugira iby'igihugu bihabwe amahanga byoba bica mu zihe nzira? Amategeko avuga iki? Mbega Ubushinwa bwatanze iyo mfashanyo bwo bwaramenyeshejwe ko hari igice cayo kitagihawe abarundi ahubwo kijanywe mu mahanga? Ibiro by'umukuru w'igihugu birakwiye gutanga umuco bikanatomora neza ububasha bw'umupfasoni w'umukuru w'igihugu aho buva n'aho bugera. Ntibyumvikana ko abarundi bagumana ibibazo ibiro by'umukuru w'igihugu bikaguma binumye. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu yaratahutse avuye hanze aratanga ikiganiro ariko ntaco yabwiye abarundi kuri ibyo bibazo. Igandagurwa ry'umwigeme Immaculée Mwaruki Mohamed yarababaje cane abarundi. Umwigeme Immaculée Mwaruki Mohamed Felicite yaragandaguwe mu ijoro ryo kuwa mbere uheze muri quartier Gahaze ya zone Rubirizi. Umuhisi yari umunyeshuri muri kaminuza yigenga Université Expo d'Afrique kandi yari impunzi ituruka muri Congo. Uru rupfu rwarababaje abantu batari bake. Uwamwishe yaravuzwe ko yafashwe ko yoba ari uwitwa Jean-Marie Vianney Ndayishimiye batazira Videyire. Mu minsi ya mbere yarapfungiwe mu gasho ka zone Rubirizi inyuma arajanwa mu Kabezi. Ubu ntituzi iyo ageze. Umuryango w'umuhisi wagumanye amakenga ko wabiciye ashobora kurekurwa. Hano naho hariho utubazo. Kubera iki abategetsi bigumiye mu gacerere? Na Petero Nkurikiye yahora anyarutsa kwerekana abo yita inkozi z'ikibi
ubu yarinumiye. Haraciye imyaka 3 haguma havugwa ubwicanyi ku bigeme n'abakenyezi, kenshi mbere abawukora batamenyekana. Kubera iki abategetsi batigera bavuga kuri ubwo bwicanyi? Inkuru ya Kirungo yaranamamaye rwose. Iyi ni inkuru yavuzwe cyane yerekeye Aniera Mukeshimana batazira Kirungo, umwigeme yirukanywe na musitanteri wa komine Butihinda amwagiriza ko yiba abagabo b'abandi. Icabaye ciza nuko mu nyuma buramatari wa Muyinga yahagaritse iyo ngingo. Hano hariho utubazo twihuta. Ubwo abasitanteri barigishwa ibwirizwa shingiro n'amategeko ahambaye y'igihugu, ninde asuzuma inkurikizi z'ingingo ya musitanteri Gilbert Ndikumasabo kuri Aniera Mukeshimana? Ibara yamwambitse mu gihugu cose azamuhagira gute? Iyi ngingo ya musitanteri wa Butihinda irahohotera abakenyezi. Ni kubera iki musitanteri yambika ubuhumbu Aniera Mukeshimana ariko abagabo boba barabukoranye bo ntabashire ahabona? Natwe twese turakwiriye kwibaza impamvu ibyashikiye Aniera Mukeshimana bo batazira Kirungo byandagaye ukuraho. Indwi imwe gusa imbere yaho havugwa ihagarikwa ry'umukuru w'umutumba Mutambara muri komine Rumonge, Silvani Gashindi, yagirijwe ko asambura ingo kandi ko yitaziriye Generali Ndacungara. Ni kubera iki ibivuzwe ku mukenyezi bihabwa ikibanza kinini kurusha ibivuzwe ku mugabo? Ubwo ntituri igihugu kirenganya cane umukenyezi? Iciza cabonetse muri izi nkuru zitatu. Naho ari inkuru zibabaje, hari ikintu twoshima muri izo nkuru zitatu. Zose zisa n'izafatanije abarundi baribagiye injyane bakunze kwerekana mu bibazo by'igihugu. Ibyakozwe na Angeline Ndayishimiye mu gutwara muri Guinea Equatoriale imfashanyo igenewe abarundi, akabikora mu gihe c'inzara c'ibiciro biriko biraduga, byarashavuje abarundi bo mu mpande zose. Igandagurwa rya Immaculée Mwaruke Mohamed Felicite naryo nyine ryarashavuje abarundi bo mu mpande zose, kugeza aho abatari bake bavuga ko hakwiriye gusubizwaho igihano co gupfa ku bantu bica abandi. Inkuru ya Kirungo yo yaje idasanzwe. Umwanya wa mbere abarundi barashavujwe n'ingingo ya musitanteri wa Butihinda, mu nyuma bakengurukira buramatari yayihagarutse, birangira batanguye gutebura abarundi bo mu mpande zose, barirekura baratwenga, baribagira ibyahora bibatandukanya. Kumbure izi nkuru zitatu zirimwo icigwa gikomeye gikeneye abahinga. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twariko abateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo uko ducijeho inkuru n'abiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza, musabwa nayo kuza kuyatega yombi kuko abahishiye byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.